baravuga ngo twateguye amahera yo kukuvuza yose. Ayo mafaranga yose bura nta n'igihumbi kimwe nongeyemo bayampaye ukwari. Nuko ntagira ahomba aho abandi bimukana imatera jewe nimukana imbaho n'umudamu wanje. Imana yarakoze cyane, navuye mu muryango ahantu hatazokwigira hagera amatara, ubu iyo nkoze ku rubambazi ndabona ko cyane. Hallelujah. Kandi ndasaba ko akarere mpagazemo, akarere mbamwo muri Mageyo, radio buja FM ntihashika kuko horokoka benshi hamwe boyumva. Ndasavye ize yongereze umurongo kugira ngo ijwi ryiwa muhungere ihashikire. Pastor arambwira ati muri uku kwica nyene waza ko azokwica, Imana irambwiye ko azokizwa. Ikindi naco uzoronka amahoro akijijwe bimwe bya wa mupasiteri wa mbere aza mu isoko yambwiye. Arambwira ati siwe bameze nk'abamushuhuye umengo nabwenga afise. Uwo ni wa undi yakorana n'abapfumu n'abarozi mu rwego rukomeye cyane. Yarafise yarescroka abantu mu rwego rukomeye, waza kumurondera ukamubura kubera imiti yakoresha. Iyagukijije gusara wari umusazi, amasengesho akagukiza aha nyene ni mu muzi asara yirukanga aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Je mu majambo make namenya hadahamenyeshejwe n'umuvyeyi wanje, naraciye mu bigerageza atari bike, mejeje mariage baranzana pa pastor bambwira ko ashaka kumusengera. Inyuma muravyumva? Sawa. Vraiment naramubonye mu Imana, aramishurira mu buryo bw'imwemu, arambwira ibyari ko birambako, aransengera amambona akazi. Ndashima Imana kabisa. Haleluya. Amen. Mana ishimwe, dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe. Yaramaze iminsi yaraboshwe kabisa atakazagira, ariko ndamubwira ati kubwo kwemera kushika hano no kwitanga kwawe, ndazi Imana kwigiye gukora ikugurura akazi ku buzima bwawe, kandi mu gihe atari kinini uzoronka akazi. Kandi niko byagenze, nta minsi miremire yaheze yaciye aronka akazi kandi keza. Dukomera amashi umwami Yesu. Ivyo turabishimira Imana cyane, kandi nawe ico yasezeranye ku Mana ko cyumva ivyo yaciye asezerana mu mutima, aravuga ati ico niyampakazi nanje hari ico nzoca nkora, yaciye agikora. Kandi Imana imuha umugisha mwishi cyane. Imana imuhezagire cyane gose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Jana impagaze ngaha nshima Imana. Imana yankora ibintu bitangaje cyane. Naragwaye nagwaye mvuye ngaha nyene, niho naheruka no ngaha muri isengero. Hama ndashikira umwongere ndamubwira ikibazo mfise, aransengera. Imana imumpera umugisha cyane. Amen. Yambaye hagufi aransengera, arandemesha. Rero Imana yamuduhaye nk'umuvyeyi, navuga nti Imana imwongera umugisha n'amavuta cyane. Amen. Rero ndashima Imana cyane. Imana yaracinzira uburyo ntabiziga. Nkija kwa muganga barambwiye ingwara, barambwira ico bisaba. Byarasaba amafaranga atari munsi y'imiliyoni 4.5. Mugabo sinigeze niganyira. Ndibuka ijambo noba naravuze mu gatondo rimwe, naravuze ngo Mana ngo mu myaka maze y'ubuzima wibuke kimwe noba narakoze kikakugera ku mutima. Iryo jambo nkirivuga nk'inyuma y'amasaha 3 haje umuntu ntanabibwiye yuko ndanagwaye, abaza umufasha we ngo mbega ngo prote mwavuze ko hakenewe iki. Muvye aramubwira ko hakenewemwo ihoscanel yansabiye 700. Ico yakoze amafaranga yarayohereje yose, sinigeze namubwira ko ngwaye, mugabo arayarungika. Mbambonye ikiganza c'Imana mu buryo ntaziga. Sinigeze nganya cyane ko ndiko nabwiye umufasha wanje nti mu bibazo byose biri ngaha mu isi nta kibazo na kimwe kitagira inyishu. Itutekane, Imana niyo ifise igituma yavyemeye, mu gihe nawe bitosaba uburyo burebure izonkiza bidaciye mu nzira zo kwa muganga. Ariko kubwo yemeye ko nja kwa muganga naho hari impamvu yabikoze.
ikintu cabaye nibuka ko novuga ko ryabaye nk'ishurirwa ry'abantu nigeze kuba nkuza mu bitaro batarishe n'ikingorongoro kimwe. Haje abantu 4 batarenga barampamagara bambwira ngo kugira utekane nawe uje kwa muganga utekanye ntugire ubwoba bw'ingwara. Baravuga ngo twateguye amahera yo kukuvuza yose, ayo mafaranga yose bura nta n'igihumbi kimwe nongeyemwo bayampaye uko ari. Imana rero novuga nti ihabwe icubahiro yaciriye inzira mu buryo ntaziga, aho abantu utabwiye ngo mfasha nta numwe nigeze nandikira mbwira ngo ntera n'ibihumbi 10. Mugabo abantu bari organize ari abantu 4 batanga ayo mafaranga agera ku miliyoni 4 zirenga. Imana ibahe umugisha nubwo badasengera ngaha, ni Imana yabakoresheje. Amen. Ikindi shima Imana igihe ca operation naho novuga nk'umwana w'umuntu hari igihugira ubwoba gato, ariko ndibuka ko navuze ngo Mana n'umufasha wanje ntavyo yarazi, kandi Imana ishime kuko yari kubona ko nagaragaje ngira ngo nk'ubwo bakumbura. Naravuze ngo nimba hari imirimo ugikeneye ko nkukorera ntiwemere ko ntaha. Nagiye muri block saa moya, abagiye kumbona bambonye saa 5 z'umurango. Ariko icabaye novuga nti Imana yarakoze yantangiye igitambo umunsi ngirirwa operation. Inka yanje ya frizone bambwiye ngo yapfuye. Bivuga Imana yatanze igitambo mu gishingo canje cyane. Rero ndavuga nti Imana ihabwe icubahiro. Imana ntitanga igitambo kuko natwe tari kudutwara, ariko kubwo kurinda ikiturimo canke ico yateguye kuzoyikorera. Navyo biri mu mpamvu turinda. Rero ndabishimira Imana cyane, ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Ndashima nuko yanshiriyeho abateramye ntateguye kandi ntabwiye, kuko mu bateramye yanshiriyeho benshi bamwe nta nabona yenda natse. Ndashimira cyane Charlotte na Claude Protocol n'uwitwa Emmanuel akunda kwicara ngaha. Emmanuel ntiyarananzi, ariko Imana yabashizeho nk'abateramye bankorera amafungo batambwiye. N'umunsi ninjira ibitaro imbere ko muduga muri ca gikorane c'Igitega, ninjira ibitaro saa 3 z'ijoro saa 4 twari kumwe nabo. Rero novuga nti Imana ibampezagirire, ico yabashizemo niyo izi gitume yakibatumye ico gikorwa. Imana ibampezagirire kuko ntaco mfise je no bashimira mu no mwanya, ariko nuko Imana no basabira umugisha kuri yo ikazobampera n'iherezo ryiza. Ni benshi ngaha bamfashije ntuko ndavuga cyane, harimo ba Claude ngaha security ba Eric ba Elize bambaye hagufi, ariko ndavuga nti Imana ibampera umugisha. Amen. Rero kubw'ivyo rero ngombye gushima Imana cyane kuvyankoreye nibitangaza, kuko vyose ntaco nari kwishoboza atari uko yabikoze, kuko ico ntavuze mwabwo nari nanibagiye cyane novuga nti Satani yagombye guhagarara, ariko Imana ibana nanje. Bantera anesthesi barayinteye ariko batangura kungira operation numva. Rero narabaye mu mwanya w'umubabaro cyane, mugabo baransinziriza nikangura vyaheze, uretse ko bavuga ngo banteye imiti myinshi sinzi ico byavuye ko, ariko Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Igihe c'intahe nibaza iramvuye ko kizogeraho, ariko ngombye kugira ngo shima Imana mu ncamake. Imana rero bampere umugisha cyane, namwongere nonge kuvuga nti Imana imwongera amavuta. Nukuri ico yasengeye Imana yagikoze. Imana ibahezagire cyane. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Aho ni motera haleluya nyinshi kuzina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Hanyuma nanje ndashimira Imana kuba mpagaze ngaha. Suko nari mwiza kurusha abandi, suko nari umugororotsi kurusha abandi, ariko muri iki gitondo niyumviriye igihe kirekire uyu mupastori yavuze ubutumwa kenshi, ndi mu nzu mu cyumba nkabyumva, harageze igihe ndumva kumenga umutima urampamagara gushika hano kugira ngo ndamwibonere amaso mu yandi. No kuvuga icyo Imana yankoreye ndagishima cyane, kandi nawe nyene igikorwa Imana yamuhaye abandanye yegera ubwoko bwayo, abandanye aduha impanuro, abandanye adusengera. Uyu mugisha Imana yamuhaye natwe tuje tuwugereko. Hanyuma icyo nshimira Imana kandi ndashimira Imana cyane kuba ndi ngaha. Jewe ndi mu muryango ugoye, navuye mu muryango ukara cyane, navuye mu muryango iyo ugize ngo uteye imbere baca bipfuza kukugirira nabi. Hanyuma nariyumviriye kuva muri uwo muryango, Imana yarankoreye bitangaza, ndarokoka ndashika handi Bujumbura, ndahaba igihe kirekire, ndaharonderera ubuzima, ndabana n'abantu benshi, narabanye n'abantu bafite amafaranga. Ndashimiye Imana kuba ntakorakoye ibintu by'abo bantu. Imana yarakoze cyane. Hanyuma ikindi naco nuko ntagira ahomba
aho abandi bimukana imatera jewe nimukana imbaho n'umudamu wanje. Imana yarakoze cyane, navuye mu muryango ahantu hatazokwigira hagera amatara, ubu iyo nkoze ku rubambazi ndabona ko ncana cyane. Hallelujah. Hanyuma ikindi nshimira Imana, nagiye nca mu bibazo byinshi cyane, umudamu wanje aranyegera arandemesha, n'ubu natashitse ngaha ndamushimira cyane. Imana imuhezagire, ntiyabonye ibibazo narimwo, yabandanize kundemesha, aremera amagorwa yanje. Imana izumuha umugisha, azagire n'iherezo ryiza. Murakoze, Imana ishimwe cyane. Hanyuma nkaba narabandanize gusengera hano. Ubutumwa uyu pasiteri yabandaniza avuga, narahuye n'umuntu arampa akazi aho ubundi yahakorera byananiranwe, aca arampa akazi ubu tumaranye imyaka 3. Uyo muntu n'ubu yavuze muti aha hantu tezwa kuhaguma wenyene undabira ibikorwa, n'ubu turakorana. Imana ishimwe cyane. Ndashimira na Severe akorera hano, yashikanye ngaha. Imana imuha umugisha, n'abandi azabarongore gushika ngaha. Murakoze cyane. Amen. Izi nawe ni nziza. Umudamu wawe arahiriwe kabisa. Izi nahe aka kantu turakamurungikira twumva yumva amashugwe wamuteye. Mwabadamu mwe zamutera abashugwe abagore banyu, abagabo mutera amashugwe abagore mutera amashugwe kucyo nyene bigenda neza. Haleluya. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Haleluya. Kandi magaze ngaha nshimira Imana yo yateguye ubu muvyeyi wacu nyakubahwa pasiteri yakamushira kuri iki gicaniro. Ndashima ubwa mbere na mbere ndamwumva, namwumvise kuri radio Rema FM, Buja FM yego cyane, mumbabarire gatoyi. Kandi ndasaba ko akarere mpagazemwo, akarere mbamwo muri Mageyo, radio Buja FM ntihashika kuko horoka benshi hamwe boyumva. Ndasavye ize yongereze umurongo kugira ngo ijwi kiwa muhungere ihashikire. Ize tuzokongereza umurongo, tuzobivuga bawongereza umurongo ibashikire kira benshi. Nongera gushima igihe umwungere wa mukozi w'Imana Esperance yari ngaha, yaraduhaye envelope kugira ngo tugishe tukoze kuri envelope. Nico gituma harabaye igihe rero mu mitwaro natanze, umutwaro umwe warishyuwe itariki 3 z'ukwezi kw'icumi mu isengesho mwungere wacu yari gikoresheje kuri radio Buja FM mu bugira buce. Ibyo ndabishima, nizigiye ko n'iyindi mitwaro irimwo igiye kuzokwishurwa. Imana ihaheza. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yes, agohezagire cyane. Buca twugurura amaradio menshi ashike hose hose. Twongereze. Munkundire dutere haleluya 3 kuko hari impamvu. Haleluya! 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 Hari impamvu ngo mbashime. Ndashimira uyu murongozi, Imana imuha amavuta menshi, ishishikare kumukuza no kumuha amaso y'impwemu, ashishikare kubona ibyo abantu bibugarije. Naraje ndushe, nataye umugabo wanje, arambwira ikintu, arambwira ati ni wataba abana hari ikintu kibi uzobona, nta mahoro uzogira. Sinzi ko avyibuka, haraciye igihe. Bantu b'Imana, icyo Imana yavuze ntibesha, kandi aba barasizwe amavuta. Tumaze iminsi twigishwa ku muvumo umukozi w'Imana ashobora ikintu umukozi w'Imana ashobora kukwatura ko gishobora kugukurikirana. Nukuri yarabivuze kandi byarabaye. Nabaye mwisi, isi nta cyiza, nta mahoro ari mwisi. Bantu b'Imana, Yesu agira neza. Nukuri Imana ndayishimira ntiyampevye. Ndashimira umumama ari ngaha yitwa Alice batazira mama zowe, yohaguruka kubwo Imana yamutumye agakora igikorwa akandondera. Ahaguruke dutere haleluya kubwiwe. Alice mama zowe ahari ahaguruke. Ariko
ndashima imana yaramukoresheje yaguma telefona akandungikira message kuri telefone ijambo yanyishuye yambwiye ati imana iracagukunda muga nkaguma uko anyandikiye nkaza rimwe nkaca siba umugabo wanje haragera igihe yavuye mu mpimba turavana ansaba divorce ndamubwiye ati je nta divorce nzoguha ndaguha divorce yo mwisi mbega yo mwijuru nayo gute arihangana arandindira ndiva yanga mu yosi ndayiva yangamo niwambona ndiko ndatamba nibuka Yesu warakoze nibuka Yesu yankuye kuba ntapfuye ariko Yesu yaranzigamye haleluya nzobivuga na satana byumve umugabo yarambabariye ndi mu rugo ndareza abana haleluya komera amasho umwami Yesu haleluya Yesu yarakoze nimwagwanya umwasi azobahunga jambo ry'Imana rivuga ngo tuyegere ngo naho ibyaha byacu byotukura tukutuku azovyeza vyere nka sheregi warakoze Yesu warakoze mukozi w'Imana Imana ikongera amavuta amen abumvise ugushima kanje dukomera amashi umwami Yesu Imana yarakoze yiva yanze mwisi ariko yaramubabariye n'umutwara arihangana asubira kumusubiza mu rugo ntabwo ari ikintu coroshe si benshi babikora n'ubuntu bw'Imana Imana ishimwe cyane Yesu aguhezagire nawe ko wumviye ugatinda ukagaruka ku Mana kandi ukabutahura ko Imana yakugiriye neza Yesu aguha umugisha ntihagire umuntu azoza atumvira Imana n'abakozi b'Imana muze mwumvira Imana ubu yaragiriwe ubuntu butagirirwa bose Yesu akomegwa amashi ahabwa icubahiro haleluya haleluya je ikintu ushaka gushima muri ino saha nuko Imana yari yampaye ishuri ariko muri iryo shure hari muri 2020 muri yo 2020 nariko ndakora mu isoko iyo sanzwe ndangurira imirimo haraza umuvugishwa ariko aragenda mu isoko arambwira ati mama we Imana iraguha ishuri kandi ubwo Imana iguha ishuri ndabona umugabo wawe ubugingo atarakiza muzoguma mubandanya muvana ndavuga ati ivyo bintu mbwiye nibiki n'ubusi ndasobanukirwa arambwira ati nagerageje kubaza Imana mbe Mana kumuha ishuri umumama ni impamvu nyabaki Imana iranyishura ati iyo nanze ishuri nije ndamwikurirayo hari mu kwezi kwa kane 2020 mu kwezi kwa gatanu 2020 umugabo yaragiye ata mpamvu nimwe tudashwanye aragenda agiye ku kazi ntiyasubira kugaruka ngaho ingwara nayo kiramfata iyo ngwara ifatira mu bintu by'inkorora ifatira mu bintu byo gukorora amaraso bimaze kufatira mu bintu byo gukorora amaraso hari kijya gihe bari bugaye imbibe je ni kuvuga umugabo agiye yacyamboloka mu telefone yose sinashobora kumurongo ariko urudandazwa sinigera ndandaza kwera umukiriya amaze kuza inkorora niyo yandera bakajya bifata inkoro ndavuga ati Mana abana ngiye kubarera gute abana bagiye kubaho gute ani wowe usigaje agenda mu bitaro maze ugenda mu bitaro muri foriyame barambwira ati nta gituntu tubona barantumira radiyo barambwira ati ingwara yawe irayobeye dogiteri arambwira ati reka ndakurungike ku mudogiteri ajejwe ibintu vy'amahayi yitwa Kamafu imuganda abona ibintu vyawe birarenze maze kuhagera barambwira ati ingwara yawe ingwara nituyibona mu mahaha ameze nabi ndabwira Imana ati Mana nyimba washatse ko ntaha fire mu bwami bwawe kira kintu cyose nabamvuze nabi nabamugufuka amavuga ati Mana ntuhare jewe shikira ubwami bwawe bw'ijuru hari umugenzi mama ngerageza kumwereka inomero za telefone irani nitaba Imana amenye ukuntu ashikiriza abantu haraza umumama umwe yahora asengera muri opodi
arambwira ati wewe watereka utatereka, Imana imbwiye yuko ndakujyana muri Ropodi. Maze gushika muri Ropodi nari ndushe cyane. Umupasiteri arambwira ati haguruka. Baragerageje babiguha mu ndagara mbisi, barakoze ibintu byinshi mu nzu wabamo, ariko Imana irambwiye arandirimbira indirimbo ya Tawujene ngo senga wongere usenge cyane, gutandukanye gusenga kwawe niyo nzo gukiriza. Ijoro n'umurango sinaryama mu ijoro, nagenda kuguraga hawa kugira ngo ndare mbona. Haragera igihe umuntu tubana arambwira ati wo gukunda kuguraga hawa ni mpamvu nyaba jewe bashaka gusenga cyane mu ijoro kubera iyo ngwara. Chandavuga uku Mana uzofashe wamumvyura isayo kuvyura. Mana ndayibwira ati Mana kubera iki ndagukorera amezi ukunguma nkorora amaraso. Mana irambwira ati mwajya iyerekwa nawe umukozi w'Imana, mwajya amazi n'ujya mu genda ufate umufuko agafuniko kuzuye amazi n'igice cy'agafuniko hama wamuvyogo bino cyambona kuronka amahoro. Icyo gihe wari wamaze kuzanga? Ego nari namaze kuzanga cyambona kuronka amahoro, ya nkorora iragenda, ya misonga ngana rindushe iramagabanuka, canja ku mutwaro w'umugabo wanje canongera ndaza kwa pasteri. Muri icyo gihe cy'umugabo wanje naguma mbona aje kunyica, ndyamye nkabona aje kunyica, ndyamye nkabona aje kunyica. Ndashika ngaha kwa pasteri ndabwira ati byo umugabo wanje nguma arashaka kunyica, kandi sije na birose njenye n'umuntu dukorana ya birose. Pasteri arambwira ati muri uku kwica nyene waza ko azokwica, Imana irambwiye ko azokizwa. Ikindi naco uzoronka amahoro akijijwe bimwe bya wa pasteri wa mbere aza mu isoko yambwiye. Arambwira ati siwe bameze nk'abamushuhuye umengo nabwenga fisi. Ndafata Imana, ndafata amafungo, ndafunga ndisonzesha. Harageze igihe Imana irambwira ati muri uku gushurwa kwiwe ndabona ariko aradaho inzoga zose bari bamushuriyemo. Mbona umugabo atanguye kuba muzima, mbona umugabo atanguye kundondera, mbona umugabo kubera abana bahora bafungura nabi ubwihe atari bwagende bafurangingura neza, atangura kuzara bitaho umuto igitondo ku mugoroba, igitondo ku mugoroba. Ariko cya kigongwe nacarasaba, ariko communication nziza yaje nawe yaje tukomera amashu mwami Yesu yaje. Amen. Amen. Kakonyo mwarumvise, kakonyo na yamazi. Mana yaduhaye yerekwa ryo gusengera umunyu, umuntu wese azoshira mu mazi canka kakanwa azocakira. Niko kamukijije iyo nkorora. Aba docteur nakamafa jejwe by'amahaha n'ibindi byose byananiwe, anwa ko kunyu n'amazi asenge yacarabohoka. Imana irahari canke ntayihari? Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Amen. Jene mbanje gushimira Imana yemeye ko shikuno munsi, kuko byari bisabe ko napfuye nagiye muri block ituro zitatu. Imana yange akunganukana irampa ubuzima. Nonga ashimira mwungere yaraje ubugira uwo munsi ugira kabiri asanga banje muri block. Hanyuma mvuye barambara ati pasteur yamye hano manje gutora ubwenge. Hanyuma mu nyuma na pasteur adere n'umufasha n'ukuri baraje barandaba, nakorale haleluya barambaye hafi barasengera. N'ukuri Imana hafi icubahiro, abasengeye bose Imana bahezagire. N'ukuri ndashima cyane Imana yemeye kunyongera iminsi yo kuba mu isi, byarangiye n'abaganga bambare ati wewe Imana iguciriye akanzu. Amen. Kuko muri bose nije nari nababaye cyane. Imana ngende ndasenga, Imana uremeye ko mva mu isi. Imana yambara inza nkomeza numva ijwi iti ntacuba. Ngende uko nyashitse kwa muganga hose nkomeza ntabaza abaganga ati je nimufashe munyarukane, je nababaye cyane. Abaganga baca baranyarukana muri bloke. Shitse ko nari fisi cyagushi nako ndadandariza mu cyambaze gusa amahera ngati ntayonze. Tinge tuyaharure tuyabike turayabati naya mvuye muri bloke rero nagiye gutora ubwenge afi mu gatondo. Bona umugabo wanje iruhande yanjye ndavuga ati mwaje hehe? Ndimwishashi nyene z'amaraso ituro zitatu, isheshe zitatu kugira nongere ngaruke kwa amaraso yari yaheze. N'ukuri Imana hafi icubahiro yongeye kunyongera ubuzima. Ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Tudoze icubahiro kuko iguma yitaho ubwoko bwayo.
haleluya haleluya. Marayika w'ishengero ashishikara kuzigama ishengero. Yesu nashimwe. Naje ngomba gushimira Imana kuba yarampaye agakiza, kuba yarampaye nkaza ngaha kabisa. Imana yaraduha umupasiteri adukunda, nico gituma nanavuze ati iherezo ryanje ryose nzobaho nzopfa nsengera ngaha kabisa, kuko hari impamvu. Mu kwezi guheze 5 naragize ikibazo, umwana wanje aritaye Imana, ntiyagwaye, ariko abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi. Yafashwe saa 4 z'ijoro, saa 4 z'umutagara yaracikanye. Pasiteri aramba hafi, nico gituma mvuga ati ngaha n'abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi, Imana ibahezagire. Amen. Kubana muri uwo mwanya ntibyoroshe, ntibyanyoroheye kubw'uburyo n'iki, ariko abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi. Ntacyo fise vraiment, Imana yonyene niyo ifise cyo zobahemba. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Uyu muntu ndamukunda cyane ku by'agakiza kiwe, ari mu bantu batabawe cyane gose. Uwo ni wa wundi yakorana n'abapfumu n'abarozi mu rwego rukomeye cyane. Yari afise yarescroka abantu mu rwego rukomeye, waza kumurondera ukamubura kubera imiti yakoresha, ariko Imana yamugiriye neza. Yari afise porogaramu yo kurongora abakobwa benshi n'abagore benshi gusumba se wiwe yari afise benshi, ariko ageze hano ahura n'Imana, abo yari yarasize ku rutonde bose baca baragenda iwabo, nawe agumanya n'umwe. Haleluya. Ayo ndamukunda cyane, ava kure aremera akaza, mugabo ntasiba n'umunsi n'umwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanje uyu mwanya nagomba nshima Imana, mvugana umuntu atari muri repentance arahombye cyane. Imana yaduhaye umukozi wayo adusengera ijoro n'umurango. Yesu nashima. Jewe rero ngiye gushinga intayi ibyambayeko. Jewe ubwa mbere ngikizwa mw'iri shengero narakijijwe ndabyinjiramo, Imana ikimpa igikorwa cyo kwama ndiko ndasengera ishengero, kandi icyo gikorwa nkagikora nacika intege, ku buryo nashobora kumara n'ukwezi naraye muhira. Nkaza minsi yose ku mugoroba namanza kurara ngaha, kandi umugabo akabyubahiriza, kuko nari naramubwiye ni jewe agakiza narose, ntundeke ngo ndagafishe ubusa. Yesu nashimwe. Ku buryo rero icyo gihe hageze igihe umengo Satani araza aranyongorera, ngo mbega iryo joro wamurara, ngo mbega ni wowe ngo hamagara ushenge. Urumva mengo biriko biranzamwo, ntangura gucika intege, ntangura kuza rimwe rimwe, ku buryo hageze ya Imana izira ndungikira imburi, ndetse no mwijoro nkarota inzozi zinyereka ko nataye igikorwa cy'Imana. Ku buryo hageze ku munota wa nyuma mu kwezi kw'indwi no nagira isanganya. Iryo sanganya nagize ryari iry'urupfu, by'ukuri abambonye nari napfuye. Ku buryo maze kushika ku bitaro, ubwo nyene nkiri ngaho nza numva ijwi ry'Imana riraje ngo ubudeha mu gikorwa cyane, ngo ni inshuti wutikize. Numva umutima uranse, numva umutima uracitse, nkeka abatanguye kunshikako. Navuze ni mundondera abakozi b'Imana, Imana ibahezagire. Nibatevye kunshikako, mwungere w'ishengero araza, nico natanguye kumubwira. Nimwungere sinamusiguriye kuko nariko ndapfa, nari nabonye ko urupfu rwaje. Niho aransengera, Imana imuha umugisha, aransengera avuga ati ntupfa. Amaze kumbwira ati ntupfa, nca ndavyakira. Ndavyakiriye, ngeze abantu b'abaganga baranyitaho. By'ukuri hari umuganga nabonye aha, Imana imuha umugisha, kuko ubwa mbere abandi baranse kumvura. Wamaze gushika aha no musaba ko yohaguruka mukamubona, kuko aritaha abantu cyane. Ni yitwa Maria, ni ari Maria n'uyu. Imana muri mugisha, amaze gushika yarakoze ibishoboka,
by'ukuri abaganga nabo baboneraho kunyitaho baramvura maze gushika muri broke bariko baransingiriza hajya urabona umuntu abasa n'uwagiye niho numva ijwi ry'Imana ngo ntupfa ngo ndacyagufise ku mugambi navuye muri broke umengo ndakomeye kandi Imana ihumugisha Regina yangumye hafi baze nanje nyinja muri broke nawe akaja inyuma ya broke aguma ari kwizamu Imana imuhumugisha ku buryo abantu bose baranyitayeho igihe nashinga intasi narose umwanya wo kubashimira ubwo mugere duhaye umwanya muto abansengeye n'abagize icyo bakora mu buryo bushoboka Imana ibahezagire amen ku buryo abantu baza bamwe bakaza kumwe ngo uzasubira gutambika isirima ntinzogitamba nabibonye ugitamba ntinzogitamba nabibonye haleluya amen bene data mutambira Imana harimo umuti kabisa mutambira Imana harimo umuti amen jewe ububara nari mfise naza gutamba numva nkibabara cyane nashika muhira numva bwagabanutse ubu rero numva bwaheze ubu ndasimba haleluya amen muyimara umugisha sindoyiva inyuma ubu rero nafashe ingingo ko nzobandanya igikorwa Imana yari yaramaye kugira ndakibandanye ubudeha mu gikorwa cyayo ko ni inshuti butikiza nanjye sinzosubira kudeha nzobandanya icyo Imana yanumye Imana ibahumugisha amen Nimukarinde kuza muronka akanyafunyafu nimukarinde kuza muronka akanyafunyafu kugira ngo muhaguruke nimureke kudeha hakiri kare nimurinde gukosorwa nibyo sivyo ibakosore canke twikosore sawa iryo murisohotse murishitse Yesu nashimwe amen nanje nje gushimira Imana ko yankijije nagize ubugwayi bwa constipation ngwari igihe kirekire ububabare bwinshi nivuza ku baganga batandukanye bampa imiti itandukanye mugabo birananirana ariko Imana inyugurura amaso ndavuga nti iki ni igitero nza mu masengesho aba ba Claude barabizi bansengeye igihe kirekire hafi nk'ukwezi kose hama ndatabarwa Imana nishimwe amen amashyi menshi ku mwami Yesu Yesu ashimwe cyane amen anje nongeye gushimira Imana yarankirije umwana mu mukondo hari harase gupfungana gushika ku kwezi n'inusu bona aho gupfungana hatera haguka kandi hadugamwa kandi kanyama ndavuga ati abana bazimu kuko no ku mwana wambere byari byaje ndinda kuja kwa muganga niho igihe umwana wanje yagwara nanje ca ndamubwira ati n'umwana aragwaye mu mukondo musengera umukozi w'Imana yari karansengera aramusengera nawe nyene amaze kumusengera arambwira ati wari kumuvuza ku mafaranga menshi cyane ati kandi no hanze wogiyeyo hanyuma bandanya kumusengera na Ejide aramusengeye n'umupare wacu aramusengera no muri serire bakaza baramusengera none ubu harapfunganye bameze neza amen kindi no shima Imana nongeye gushima Imana nanje Imana yaragaruye ubuzima bwanje naragwaye miyo misi nyene abana banje bagwara nkumva ikintu kigendagenda nk'imbeba ngaha ku rutugu kigendagenda niho nyamukozi w'Imana nyene nkunda kugira ngo adusenge namubwira ati je nanje burya nsengera ati ku rutugu ndumva ntibigenda neza hari ntugendagenda nk'imbeba aransengera atambira ati burya wewe urubavu rwawe bari bararutanze kuzimu ati satani yaramaze gusenya ati mugabo nta bubasha gufise acaza aransengera rero rwagiye rugabanuka rutangura kuzana imisonga turabesha n'ubundi iyo misonga izohera hama rero ubu biriko biragabanuka nizeye ko bizohera nzoza ndafata kakunyu ndaza basengera ndizeye Imana bizohera amen iyagukijije gusara wari umusazi amasengesho akagukiza aha nyene nimumuzi asara yirukanga aha Imana irahari urabona ukuntu nabaye anariko ndateka ibitumbura nunamye kafu Haleluya amen haleluya shengero ry'Imana jewe ndanezerewe cyane maze iminsi mbona ibintu bishasha jewe mw'iyi minsi Imana yarankijije ingwara nari ngwaye imyaka 25 jewe
ndwaye iyo ndwara nari narayanduye ahantu bambwira yuko ngo ari mu mwonga ni ukuri iyo ndwara yari induhije cyane gushikaho abantu twaba turyamanye nababwira ko imvura irikira gutarikiraho nkababwira ati jewe kuba numva imvura irikiraho ati nta mvura tubona ni ukuri iyo ndwara yantwaye amafaranga menshi kuva nayanduye mfise imyaka 8 ufise imyaka 33 kuva ninjire ngaha umutima w'iwanje nta kindi kintu numva sengera atari iyo ndwara burya iyo ndwara n'ukuri yakize jewe aha numbona n'ukuri nakize ubu mu matwi numva neza iyo ndwara byari ibintu bima bisuma gushika bambwira yuko kugira nzokire abapfumu bambwira ngo uzogenda ahantu wigeze koga mwibenga utahamenye nitwokuvura n'ibikunda mama aravuga ati ntabwo rero tumureka kwede barambwira ati nagende basagura inkofero iyo nkofero ngo karusana ngo yambaye baducakira iyo nkofero sinayiguze baranya ndobera bigumukonyere bigumaho jewe n'ukuri imana yangiriye neza yankijije ubu mw'iyi minsi yanyeretse ibintu bikomeye cyane numva n'umubabaro mwinshi imana yankuye ahantu iranjana ahantu mu rushengero ubwo rushengero usanga abantu bambaye impuzu zera gusa ari abaririmbyi gusa bari baguma baririmba oya mvuge ivy'imana beshikije gusa nkiri maze kubiza mvuge ingene wakize jewe n'ukuri nakiriye ngaha ubu n'ukuri ndashima ndakomeye ubu gutwi kurumva neza urumva neza hari iminsi naguma numvise bisuma ngize gutya nkora y'ukuri gutwi kw'ikinomo kingana mu hari mu ndwi iheze turi mu masengesho mu ndwi duheje amasengesho n'ukuri imana yangire neza yangire dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo imana nari nayigiye ati jewe niwankiza nzogura intebe mu ishengero n'ukuri naje ndazizanye imana ishimwe amashi ku mwami Yesu Yesu ashimwe cyane. Amen. Nashaka gushimira Imana ingene yanyongeye iminsi yo kubaho. Twari turi mu masengesho y'umunsi wa gatanu, sinibuka itariki mbwazi nk'indwi zitatu. Naraje gusenga, mugabo naje nacerewe. Nk'uko pasiteri yabivuze yuko iyo tuje ducerewe, usanga abadayimoni bicaye ku ntebe. Nibaza ko ibyo byanshikiye. Kuko bashitse muri iyo ntebe sinigeze ndonka amahoro. Nicaye ntangura kumva ibintu umenga biduga biva mu nda, ntangura kugomba kuvunisa, ngomba kuguma nciragura. Mugabo nta no kwiyumvira basi mfume nibuka n'abadayimoni bariko barantera. Yesu ashimwe cyane. Hama mu nyuma rero ntangura kubona ntabona. Ngerageza kuguma nkano amaso kugira ngo mbone mugabiranga. Byatevye sinamenye byagenze. Nasubiye kwikangura ngeze ndi muri hopitali Giteri mu amaserumu. Jewe rero sinovuga ngo byagenze gutya muga ishonje icyaha cyo nari nagikoze kuko naje nacerewe. Hama kubera ijambo riri muri Yesaya 49:16 ngo nishushanyije inzitiro zawe mu kiganza canje ngushushanyije nagushushanije mu biganza byanje inzitiro zawe inzitiro zawe zanyuze kw'amaso. Urumva rero uhoraho yankumije kw'amaso kandi hariho n'indirimbo ivuga ngo nawe tubona umushobozi w'inguza tuzokurishikura mu kuboko. Ndashimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dukomere amashyi umwami Yesu. Ukweli Imana yamugiriye neza cyane. Bari bahebuye mugabe y'abantu bahebuye ni Imana ikitamburira gukora. Yesu ashimwe. Ndashimiye Imana yankijije ugutwi bivuye kuri kakunyu umwongere yaduha. Kwa muganga bari bambwiye yuko nzorinda kuja ku muganga w'amatwi. Burya cafata kakunyu ndagatoba cashira mu gutwi kuva nyamunsi ndagashizemo habonetse igitangaza sindasubira kumva ikintu na kimwe mu gutwi. Hashimira Imana yanangijije iryinyo ikandinda n'isanganya ku wa gatandatu ihabwa icubahiro. Nimuze muragira umwuga wo gushira umunyu mu matwi n'abantu b'Imana. Oya reka oya nanje ndatinye umunyu mu gutwi. Oya nimuzosubire naho yakize nimubibandanya. Oya nukuri kose ariko ntibidashoboka. Mana yanje ni hamwe Yesu yatoba ivu akabishyira mu maso. Bibaye kimwe n'ukuri kose. Nishimwe. Amen.
Imana ishimwe cyane. Amen. Nabanje shengero ry'Imana twifuriza iherezo ryiza. Kurikirana. Twifurije iherezo ryiza. Ko mwaje ngaha ndazi mwaje mwese mwaje guhiga iherezo ryiza. Rero naho nasengera ngaha muri Repentance. Hanyuma ndagisanganya. Izisanganya ndamara iminsi itari mike mu bitaro maze umwaka. Ndabona yuko namerewe nabi nuka naraboze. Ndiyumvira ati none Kamana jewe ikintu noba naragukoreye wowe ushobora kwibuka uhagarare ko kuri kimwe kugira unkize. Haraza abapasiteri barenga 4 baransengera biranga. Imana ica iranyibutsa ahantu nahora nkubura ahantu twasengera mu cyumba cyari ngaho cyane yuko yuko ari ngaho muri Repentance. Icyo gihe hari umwarimu yitwa Pascal unabonye hari Olivier. Hanyuma rero niko guca ntora telefone umukozi w'Imana kugira numve yuko yabakiri ngaha mu Burundi. Hanyuma numva aracyari ngaha mu Burundi mugabo nkiyumvira ukuntu nzomanuka ukuntu nuka imodoka nzuriramwo ukuntu ngumamira ikandabere yarankora igikorwa umwungere w'Imana afise amavuta atagira uko angana ahubwo n'umubanze mu muntera amashi. Amashikira y'Imana turabimana. Hanyuma imyaka 2 yongera ndagaruka ndamutelefona yongera ndagaruka kumuraba garutse kumuraba abona ko nabaye anayiko ndateka ibitumbura nunamye kafuka amanunamyeyo amavuta ataraguritse arenga isafuriya acaragwa. Hanyuma aguye mu makara urubeya rucaraduga n'umupira nayo nambaye kwa muganga babagomorore. Nabira amazi ibintu bya John umukozi w'Imana amaze kumushikira aransengera amajambo yanyatuyeko arambera amajambo y'ikimazi. Hanyuma nkongera nkashimira n'ishengero rya Repentance ndi mu kuva mu bitaro baragize icyo bakora bararaga ukuntu nashobora kuva mu bitaro. Hanyuma ibintu byose ndamira mu gwakiriza ari kawa nagwakirije. Ubu rero ikintu nagomba gushimira umuvyeyi wanje nongere papa wanje ndabizi navyemye ikintu rero nagomba gusaba icyo usaba icyo ushaka gusaba jewe jewe umugore wanje naciye ntanga ikawa izo kawa nabura mu 230. Hanyuma izo kawa ndazikanze nk'ingwati baguma bazamura umugore wanje umuntu twumvikana ngabo hejuru yaho kubera atayumvise tuguma dushaka gucana. Ivyo ni nahe wowe urabinzanira ndakwereka ivyo ako n'akabazo gatoyi gucanamo jewe iryo misengesha abo n'abazimu bagomba kubahukanisha abo turabasekeza n'amasengesho. Haleluya. Nanjye ndashimira Imana ibitangaza yankoreye. Imana yarantabaye. Uwo mwana mubona ngaha angira abakozi Imana baramuzi cyane. Ngene namuzanye ku tariki 19 ku tariki 17 badutelefone saa 9 z'ijoro n'iminota 10 batumwana karabaye turi ni Bujumbura ari ruguru. Hanyuma abana turababwira tuti nimumujane ku rusengero. Baramujana ku rusengero ararayo rigwa biranga. Mugabo umunsi wa Mungu umudamu acavuga ati genda mumanukana. Ndamuzanye yari nk'umusazi yaranjye amenyo yaranabura yarabona umuntu afise nk'icupa y'igera akakitumura ati ngomba sinzi uko yabivuga byari byatego. Mugabo ndashimira Imana yaje mufasha wanje acambira ati umuzanye ati muzane ku rusengero yantegereye ajya ku Permanence twapakurwa muterura umufuko wa makara duterutishira mu bajaji. Umwana yarakoma induru yarasha mu mubiri yaguma ko induru aguma yaka. Rero ndoshimira Imana ngaha ko nabonye umuvyeyi yarankurikiranye arakurikirana n'umwana n'abakozi b'Imana bandi ngaha baramusengera. Umwana naramuhetse inshuro ndamugura haje ndamujana mu buyenzi mu Rugumera ari mu mugongo abantu bakarabate ho mugaba hetse umwana ye bagatwenga mugo jewe nari inzi cyacu nta nakimwe. Rero ndababwira umwana ntiyanyura hasi umwana ntiyituma niyaje kumanda mukuru umwana ntiyicara yaguma aryamye ko minduru. Ubu nguyu aragenda niwo murabe banyandika ibitaro turagurana amahera nuko tuvukana rimwe n'amahera 5
banyandika kuja kumubaga ngo pastor avuga ati ntazobaga umwana azokira Imana izomukiza ndabibona yuko ari bitero wa mukozi w'Imana ari ngaha yari yavuye Tanzania kujya Imana yamucemwe abona ndamuteruye ndi hagati mw'ishengero wari umuntu ariko afise umwana abantu bararaba ati vyo byose n'uyu ndamujana nicara kuri karotare baramfasha baramusengera rero ndashimira Imana yuko yamukijije Imana yaramukijije kabisa n'agasigaye yumva yuko kababara nizeye Imana irakiza kandi njye nishimira Imana umukozi w'Imana yarasengeye ntabisahomba maze imyaka 33 mpanze ndamuru mu Buyenzi mugasenge mfise amabati 5 asenge inyuma y'amezi 3 nari ndose amabati 30 ubu rero narubatse ndibaza nize yuko nzohava nje waje ukomera amashu namwe Yesu uyu mwana ni muzuka abakoze mwana baramuzi twari yarababaje unamuravya amarira yarakoroka umuravya yarafise ububabare uburibwe ubushuhe buteye ubwoba bamushikanye kwa muganga n'abaganga bakomye nduru bamuzanye numva amarira umenga ntiyatanguye gukora kuravya ububabare yarafise igice cyose ku magara mu nda amaguru yarimwo umuriro yarimwo ububabare buteye ubwoba tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu Imana irahari umuganga acamushira kuri operasiyo ako kanya barabura amahera Yesu ni mwiza cyane haleluya haleluya baca bamuzana hano ndavuga ati reka dusenge uyu azokira ntazopfa mu izina rya Yesu Imana irahari cyane ntayihari Imana irakora cyane nikora ndanezerewe Imana cyane Yesu nashimwe jewe kumusi hari mukwidwe n'abanaje ngaha imisi sanzwe Jesi nigira singana imashe mu gatondo n'ubuntu Imana yangiriye naraje mukwidwe ndazana igitendo cy'amazi agisengera umukozi w'Imana ndagidugana muhira hari ikintu duteye mu mbati twigira tuburya mama arambwira ati rega mwana wanjye tugera dupfe n'inzara ndamubwira ati ntacyo muzoba ko wahisemo inzira y'agakiza intambara zirimo ni nyinshi ayo mazi ndayajyana ndayimizagira mu nzu ndayajyana no mu ndimiro ndayashiramo ndavuga ati mugire ukwizera ibintu bigiye kugenda neza niho nicaye nganga imitwe yo gushima muga Satani ntiyicaye ikagoma ingwanya ntuhaguruke kavuga ati nakoze Imana yamara ibitangaza ayo mazi yarakoze mu ndimiro ubu barasarura neza nabo bajyamo bakaguma bumva ibintu babirurira ku birera ivyo navyo mama ivyo byurira mu nzu byo birapfuyeho byaraheze Imana ishimwe rero dukomera amashi umwami wacu Yesu aho batasarura barasoroma kubera gusenga Imana tuduze icumara c'umwami Yesu hari umuntu yibuka uyu muhungu hari umuntu yibuka abasenzi murabibuka uyu muntu yarakomeye umusazi yiruka yaradukubitiye ahantu yarakubita ubutebetebe yarakubita amashiti nimubyibutse ariko reka abo umuhungu gisigara igisore cyiza cyane ariko abadayimoni baratsinzwe gusenga guhindura ibintu haleluya gusenga ni kwiza guhindura ibintu haleluya haleluya manishe nanje narashoboye guterwa n'abadayimoni mu ngwara ngira ngo nta ngwara n'imwe hari ku isi kiretse sida na diyabete kuba batamvuye kabisa naragiye kwa muganga nabanje kumva mbabara mu nda ngaha anye ndababara cyane ndagenda kwa muganga
kwa muganga barabura indwara ngwaye biraduga rero biragera ngaha mu mutima mu mutima bimaze kugera mu mutima birandukira no ngaha hanyuma mu gikiriza babigaze kugera ngaha mu gikiriza ndagenda kwa muganga bacambira ngo ngwaye amara indwara y'igikiriza ndamira imiti ndayimira amezi 6 arahera hari mu kwa gatandatu rero hari hageze ko fatwa neza na neza rero nzingo rero ngo ndiko ndamira imiti ngo byaheze umutima aho rero nawo nturafatwa mutere hamwe n'igikiriza kiduga kigihugu umutima yambaye gutya ishati umutima uri kurakubita ishati yaduga gutya ugibona hamwe ishati gumigira gutya reka aho rero naho ntihari bwaboneke n'ishano naho munda mu ndimbe ibe n'ingaro kubunye aho ntihari bwaboneke vuga ivyo yagatsindoka mu buwambitse rero maze naravyimbinda ndavyimbinda cyane ngiye kwa muganga baramurwaye ariko naraje ngaha mu mwaka uheze barasengera urakira uyu mwaka uyunye nje ngaha anye niho rero byari byanse niho byarangiye rero byagenze neza ubonye nakize meze neza n'ukuri gatungu ni sawa mu gituntu ngaha byarurutse rero hajya niho byagiriye ibice byari umutima ubutera neza umutima ubutera neza nta gikiriza ntabwo gitera kumwe kwa haragitera haleluya amen rero hanyuma y'ibyo naho narazanye umutwaro wa mwene wacu by'ukuri nawe abazimu bari bateye umuryango wose ku buryo nta muntu n'umwe yari gusigara ngaha mu isi mu muryango w'iwanje wose uhereye kuri mukuru wanje gushika kuri mutoyi gusa abakobwa bo nyene nibo bakomeye binova ngo bakomeye nyene wacu ahari hanze baramuhiga basuma ariko aranyonga imodoka arayitusha bariko baramwiruka k'inyuma arayitusha aho ndavyiruka barabingogera wamentereza umugore we yari no mu Burundi yaramujanye kubera yari umunasaka senga yaramusengeye kabisa ndaza basaze abazimu amara y'imyaka 4 atakinararuka kananyonga imodoka irapfa barayicandagura yose aragura iyindi ubwo rero imodoka abaranye imodoka warakomeye kandi abo bavuga ati muko umunana azoza kabisa genzongozana uzomuza kandi ubundi mwene wacu nyene nawe nyene yarahingutse kubera yari yasaze kwaguma dushwana aranyaga ibintu byose ngira ngo sinzi ndasenga papa namukuzane kazora musenga ubaraga ubo turara yagatuje kabisa ndavuga ati imana ishimwe n'ukuri haleluya nashimiye kubyiga no kuri imana igihe y'ikora n'ukuri n'ibindi ndabizi zobinkora kabisa ukabaza aho bashitse nta bagusigira impuzu wambaye nta kintu na kimwe bagusigira abazimu barapfuye dukorera amashumami Yesu senga ujyane muzuka ujyane muzuka kweli ujyane muzuka mu bari barapfuye ujyane nawe ni muzuka mama ishimwe jana nahita gushimira Imana ku munsi wa kabiri w'icyanza muri repetition kwa gatatu nafashwe n'ibere riramvimbana mw'ijoro riranja rirakakama hamwe numva naje bwenge bunjanye bakeye mu gitondo ntashaka no gutambuka bidakunda ko ntambuka umubiri wose nca ndajanjagurika wese no kuvuga ko no mu kugenda ntaho kugenda nicaye ariko Imana yarakukijije kweri umunyu warabinkoreye ndakandisha byaratimbutse nkashimira n'Imana ku munsi w'ishugwe Imana yaranyishyuye umutwaro nari mfise igihe kirekire amen dukomera amashi umwami wacu Yesu ari abantu batabawe n'Imana yasizeho repentance wa mugabo ngo we repentance baje hageze Yesu nashimye amen shimiye Imana ko yansubije ubugingo bwari bwamvuyemo nari namaze kurwara nabaye nabi umubiri wose mu nda ibintu byari byononekaye ariko Imana isubiza kuba muzima nihabwa icubahiro kandi shimiye umuvyeyi wacu yaraririye Imana kandi amarira yiwe yarashitse mu ijuru Imana iratabara shimiye umuntu wese yaririye Imana hanyuma ndava mu rupfu nari namaze kurugeramo Imana ibampezagirira ibirengeye ivyo izoduha iherezo ryiza amen abatima aho bari bagusize nawe uhabashira bakubite mu izina rya Yesu Yesu nashimye nadiraheze gushima Imana itariki 25 z'ukwicumi muri 2017 nari muri bloke nagiye kubaruka umwana wanje wa mbere
hama itariki 9 z'ukwezi kw'indwi kwa 2020 naho nyene nari muri bloke nge twari kumwe na Njagira kabiri. Ico nshima Imana nuko na mama yonze muzima n'abana banje bose kandi nyuma y'indwi mba ngome yatangwara nimwe mba kisari haba habo. Amen. Amashi meshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe kandi ndabara mu James ndina Yesu Kristo abakunda Imana mugomera amashyo by'abantu nanje mpagaze ngashima Imana nari kwa ukuguru kwaje kwijana kwa nyene kurabyimba wewe ni wawe ndi wakomindoro nukuri kose kwa gatatu umwe yakomindoro atagatambuka Mana yo mwijuru neza gatangaje sa numiwe uyu mwana basi Imana muyireke vuka ukuguru kwarinjanye buri munsi kwarabyimba buri munsi kila minsi mu kwicenda ukwezi kw'icenda kugeze ategerezwa kuja mu bitaro kandi bategerezwa kukubaga. Haleluya. agomba aje kw'ishuri mu mwaka weze kwaraje twari gutangura itariki 7 itariki 3 z'ukw'icenda nyene niho nacefa nasubiye kw'ishuri ngiye gukora amayegizami kandi bavuye kumbaga ubwo nyene igice cyose cyarahenze ntagiye kw'ishuri n'ubu turatanguye amashure kuwa gatandatu niho kwamfashe turi mu masengesho twaraye kw'ishengero bukeye mu gitondo mbyuka mbona kwabyinze ari kunini dimanche baransengera birahera ndagenda byuka mu gitondo kuwa mbere ndaja kw'ishuri mvuyeyo mw'ijoro kurabyimba kurambuza amahoro sinigeze sinzira kuwa kabiri sinaja kw'ishuri no mw'ijoro birasubira biranga uja kurabyimba kuzana ibintu imirongo umenga ni utuntu tw'imiranga ivi ryose rirabyimba gushikaho n'ukuguru jeje nyene n'ubwenge wamenga bwagiye wamenga sijewe ariko ubu naraje ngaha baransengera sinashobora kwitambukana je nyene yari induru udashobora kumuhoza kubono nusi ndavyemera nyereka ca gikomere mwami Yesu niwe kweli uyu mwana uyu yarakomye induru uwo munsi nanje ndagira ubwoba ndabura ico mfata ndamukuye mu biro ndamusengera ndamujyanye basenze ngo bamusengere babandanya gusengera ndaja mu biro biranga kuboroga guhikubita hasi gutembagara ndapfuye induru byaradusize twarasenze Imana hafi isaha yose nk'isaha irenga ndababwiza ukuri Imana irahari mu bireke baramubaze kubyino mwitako kumanuka ngaho itako ryose umva hose baguma babaga guhera ino harabaze n'uruguma rusatuye ngaha kugera ino n'urumva ko yagomba kuba ivyari byo kuwa gatatu byo kwari kuguca hari kuwa kabiri biteye nigitangaza ari bintu kivuga Shimira Imana ko dushitse kuko bariko baransengera ngaho ako kantu kaguma kabyimba ruraba runini dushitse muhira ubwo nyene nararyamye gatoya navyutse nsanga hapasutse ndumva amahoro adasanzwe kandi uwo munsi mw'ijoro nararyamye ndasinzira kandi bukeye twaraje ngaha ndababwira ati
muri bajaje barambwira wowe urashobora kwicara je ndicara aho bitugende nashitse ngaho bajaje dushikana aho nditambukira ubu ndashima Imana vraiment ko nasuye mu bitaro muri uko kwicenda Imana ni hamwe uyu mwana ava imwana ni mwana aho bose yahuye n'izo ngorane ava imwana bamurogera imana more imana irahari Yesu ni imana Yesu ni imana uzogume kuri Kristo Yesu urabona ko ubuzima bwawe iyo ataba Yesu ukuguru baba baraguciye kure umunsi wa kangahe ibintu mbonye ndasubiye gukunda imana no kuyubaha kwayo ndasubiye kuyubaha cyane wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 99 98